umuririmvyi igiye bikora fresh mu kuririmba indirimbo zihaya ahantu kurahabona ni hoteli y'amateka, hoteli y'amakane boss Karuru. Ndabona umusitari wacu muramubona Karuru. Salama. Umeze fresh. Umeze sawa kabisa. Hatari murazi kuvumbura abantu. Yesa. Bari kugira ufate nakayaga murabona yuko ahantu hameze neza gose cyane. Ngorane nimwe ihabaye mu gusapotingwa mu gushigikirwa. Bo intangiragoye vraiment muziki. Bo ibibazo umuntu ahura mu muziki ni byinshi gose cyane. Guzo no munsi 6 bimeze gute? Okay, jewe aho ngeze vraiment novuga bo ibyo ntibibura mu muziki, umuntu urashaka abantu bemigisha. Ndashimira Dr Jean Claude, ndashimira na ubuntu biwanje ariko arandandariza ibintu cyane, ariko arakora ibintu vy'amateka, ndetse naje nkavuga ati ndashima cyane vraiment kuntu bo je kuntu mbayeho vraiment ndashima. Umuntu arakora usanga ntushaka kuba ukora umuziki nguci ukora umuziki gusa. Burundi urashajije tuze twame twitanga ku Burundi bwatwibarutse, ewe Burundi urambaye, ewe Burundi urashajije. Imana yaduhaye Burundi iduha imico myiza nakaranga. Nta kibazo na kimwe numvafise kwa kundi nyene kuririmba kwa kundi sinshobora gutahukana ikibanza kuri wowe ntabwo bufise nwaye muririmbyi arimo image mu mahezera wadi yagiye araba ntitwigeze twumva Karuru ati muga muri no misi. Ndabona yuko nshobora kuvuga ati jewe abafana ba Karuru barashobora kuzura izere stadium ikuzura baca barampa igikombe w'igitega cyatahukana ikibanza hagira kabiri. Nta madiri waronse ico gihe ndavuga cyane cyane aba boss. Yes, our fans nize kumeze fresh sana. Nyite Ardo Promoter aka Bamasho Mr. Connaisseur Noir Afrique Enfant Noir Ambassador Mhuza Ndavidano Mr. Kampinzani Bent Camera ni Siri Master Help Master Wash Pasiria Gospel. Utire no munsi nibiki bakunzi ba Iciza TV uno munsi ni bimeze fresh, ariko imbere yuko tubimenya twese rekana gusoma nzo kore subscribe ntibagiye gukanda gwa kengeri ga notification zo komeziza zihuse sana. Yes, Iciza TV rero no munsi nuvuga ko ahantu turi urahabona ingene hameze ingene hashininze. Turi kuri hotel aho bita kwa David. Umutama bita Karuru ngirwa muzi no mustar mwandisi w'amateka umuririmvyi igiye bikora fresh mu kuririmba indirimbo zihayagiza igihugu cyacu ngira umumenya henshi atandukanye. Rero tugira ngo tuvugane ari ngaha nyene ngira ngo umuzominzura uramubona neza ngujya hajya ariko ariheza fresh umubindi ni wose. Ndagusaba ko twogena kugira ngo yaga behind camera ndakwibutsa kari Siri Master Help Master Worship ni share gospel nanyo ntusimba kuri channel ukore subscribe nibaye gusangiza n'abajama usharinga kugira ngo ibintu bigibandanye biri ku rutonde bifise vibe bandanye biryoshe. Ngira ngo ahantu kurahabona ni hoteli y'amateka dakura kari ibintu biri ku rutonde ni Karuru. Tukira hanyene tuvuga kwanza wamuzominze kugira ngo bamubone. Je ntunashiremwe mbere wekane boss Karuru bamwita butoyi. Ndagusaba unkurikire kugira ngo tubandanye ibintu biri ku rutonde kugira tunanyaruke womfatira mic kugira tunyawe urutsinga nturukoyaga. Ushaka subiza amaiki yes nakubwiye kari ibintu by'amateka atwamaze kuhishikira aho twibereye uri kurahabona. Ndagusaba ubandanye natwe ugumane natwe gusa ni Mr. Karuru. Ndakuramutsa mutama amahoro neza mumeze neza. Yego cyane namwe. Yego turashima ukazina basanzwe babita gute? Gentwa mpawe Prosper. Umeze neza neza cyane. Basanzwe mukorera akazi ngaha nyine. Yego kabisa. Ndabona umusitari wacu muramubona Karuru. Yo nibiki masiku mingi bro. Salama. Umeze fresh? Umeze sawa kabisa. Ndamukiza wakunze ko badukurikirana bro.
ndabona vraiment Iciza Tv nawe mwaje ariko vraiment ntima imwe ni hatari murazi kuvumbura abantu yesa ni ibintu bimeze nego nze Karuru ndashaka kumenya Prosper Mfaniki ndabona ngaha asanzwe abahanye asanzwe kurira ngaha nyene kandi ndabona musanze turi kumwe sanzwe muri mwari mu biki byo kwenda kwa dukurikira bo Prosper ni umugenzi kandi yasanzwe akorera ngaha cye naje ngaha gufata icabonetse abona rimwe abastare ko urosinze agafaranga ushaka kuja ahantu haturiye ata abantu benshi bari kugira ufate n'akayaga murabona yuko ahantu hameze neza gose cyane. Okay. Nizere ko ari ibintu by'amateka. Uno munsi umuntu ariko adukurikirana twicare cyane dukwe duhaga. Tumanye nuko natugusanzurere ku mubindi ibintu byara amavuta gusa. Ndarushe cyane vraiment ahubwo mbona twara abantu twicara kugira tuganire byishimye cyane. Simbona naho usabe intebe. Ni mu cisho, ni muri VIP ntabwo ni sina VIP gusa ni VIP. Kene urana. Ndakikwege. Kabisa. Ibintu n'amateka kweri. Ibintu n'amavuta ndaki umuntu arabe n'amateka Karuru butoyi umeze fresh ebana jemeze neza gose cyane kabisa ega wari turamukije bakunze kwa dukurikirana nabaramukije vraiment nabaramukije kweni kabisa Karuru hari umuntu no muzereka araturaba yifuza kumenya Karuru wariwe mbe Karuru ninde ushobora kuduha umwidondoro ukwiye kugira ngo umuntu akadukurikirana ashobore kumenya gutahura Karuru wariwe bo Karuru ni izina niswe n'abavyeyi nitwa Butoyere Neste agatazira nako nitwa Karuru kabisa kuva ryari Karuru vyagenze gute kugira ngo ushobore kuronka iryo zina Karuru iryo zina bita Karuru vraiment iryo zina batanguye kuri nyita ntanguye ibintu vyo kuririmba kubera namye ndumuririmbyi ndiko ndaririmba kuri podium kwijukwa naririmba muri ndirimba ari sharp gose cyane baca banyita Karuru ndicaritera nimfata kunye ndarishima kumva z'ubushapu nta kuntu washobora kubutera akajagari nyene mu masite uvuza induru nyene ibintu nyene kimyakimya wapi nta kajagari nigera ntera gusa akajagari kanje nagatera ngeze kuri podium ndiko ndaririmba niho wacenera abantu bagashira kabisa umuntu ariko aradukurikirana uno munsi ntazi Karuru aho yatanguriye umuziki hari umwaka wa ryari ho wabitanguye bigenze gute bo je vraiment maze imyaka 8 ntanguye kuririmba ndibuka ico gihe narakunda ibintu byo kuririmba cyane nkakunda baririmbyi nca ndabona naje yuko no kwigisha kuririmba ndetse kuririmba ko wanje novuga yuko ata muntu novuga ngo yari yagiye kunyigisha novuga ko ari ingabirano zi wanje umuziki wanje novuga na wose mibere kwa mama muri uko kuririmba muri iyo myaka 8 yose umaze muri uko kuririmba byagiye bigenda gute wararonse support nko bikwiye ndavuga cyane ugitangura umuziki byagenze gute kugira ngo ushobore gutangura kuririmba atangorane nimwe ihabaye mu gusapotingwa mu gushigikirwa bo intangiragoye vraiment ugutangura narahangayitse cyane ndahangayika nko kuza kuririmba kuri studio bikagorana cyane ku buryo ubukiri muririmvyi muto nta numwe barakumenya na keshe ugasanga ndiko nkoresha ubuntu bw'uburyo bw'iwanje ndaduga ugasanga ugiye nko kuririmba kuri studio bakubwira ati no munsi ntibikunda wewe uzogaruka ejo nejo ugasubirayo bikanka ntibyari byoroshye cyane n'urugendo rwari rukomeye cyane muri urwo rugendo rwawe rw'umuziki intambamye ndumva byari bigoye cyane nizo zonyene zakubereye novuga zaguteye igitsitaza ku mutima urumva wo tumuheba umuziki bo ibibazo umuntu ahora mu muziki ni byinshi gose cyane gusa urumva ntabwo nacitse inkokora ngo nohebe umuziki ahubwo navuze ati jewe ubu nkeneye kongeza bidi nkorana ingufu zose kugira ndabe yuko nshobora gushika kwihangiro na ritoya nico nari niyemeje kabisa uravuze uti kugira ngo urabe ko ushobora gushika kwihangiro uno muziki gusanzwe uri ku mubindi ni management urimo canke imeze gute hoho kuvuga itangwe guza no munsi 6 bimeze gute okay jewe aho ngeze vraiment novuga ndashima cyane nta management ndimo gusa ndafise abantu benshi bansupport bivanye no kuntu igikorwa ciwanje abana ndiko ndagikora abansupport bariho ariko nta management novuga ndasinyira cyane navuga ndiko ndasinyira nta ba boss cyangwa ama companies arashobora kurondera kugira ngo mushobore kugiranira amasezerano ushobore kubakorera nk'umwe mu bakozi babo nk'umwe mu basore bafise ingabirano nk'umwe mu basore bashaka guteza imbere igihugu cyacu namabuye dusanzwe tuzi indirimbo nyinshi ziwawe nizo guhagiza igihugu okay je ndamaze gukora indirimbo nyinshi cyane nkorera amashira hamwe nararirimbye indirimbo ya OHP ndaririmba indirimbo ya Asilas Bike
mbo ndetse ndaririmba novuga indirimbo z'amakomine nararirimba indirimbo ya komine Buyengero komine Rumonge komine Muhuta na komine Bugarama ako nakazi bagiye barampa kandi ndashima vraiment nararigiye ndaririmba n'indirimbo nyinshi ku mamanza bakantumira bivanye n'ukuntu babona indirimbo nshaka kuba ndumwanditsi yandika indirimbo neza. Muri ko guperforminga mu kuronka amadiri mu ko kudiringa amadiri uronka amadiri mu kuririmba indirimbo yagize komine canke intara ntibirashika aho ushobora kuririmba bagutoye baguhaye idiri bakakunyanganya nyene kugira nturonka agahemba gakwiye. Bo ivyo ntibibura mu muziki umuntu urashaka abantu benshi nababwira nkakora indirimbo bakazabona indirimbo ndayikoze umwanya muto bagaca bavuga ati twagoye amafaranga menshi ayo mahera biradendanye bagaca bagomba kuyankata maga nkababwira ati nanje kugira nshike ngaha na poteje inguvu nyinshi natanze bimazi myinshi kugira nshobore kushika kwihangiro nshobore gukora indirimbo nkiyi ibibazo n'umuntu ariko guhura navyo. Nabaye bantu roshimira mu rugendo rwa rw'umuziki kugeza no saha uvuga ati abaje baramfata mu mugongo kandi ndabona nubo bakibandanya mu kunshigikira mu kumfata mu mugongo kuri no ngabirano nsanzwe mfise. Mbo je umuntu wa mbere notangura gushimira cyane uvuga ati Imana imwongere imigisha ndashimira Dr Jean Claude ndashimira na Dafu Izahaki mbo ndashimira na novuga abantu noshimira ni benshi cyane ndashimira n'umuntu ariko arabyitwaramo neza novuga Fatom nawe ni aramfasha cyane kubijanye na sponsor dufate kamera ibiki ugasanga ubuntu biwanje ariko arandandariza ibintu cyane ariko arakora ibintu vy'amateka ndetse naje nkavuga ati ndashima cyane vraiment kuntu bariko baramfasha gose nkongera nkashima n'indongozi vraiment ziranshigikira cyane ni benshi cyane banshigikira sinoshobora kubavuga bose nkashimira n'abafanzi banje kuko igihe ndiko ndaririmba umushabiki utaguhaye uburyo araguhijwi ugasanga nturigende kuririmba wirorera ugasanga ndashimira cyane abafanzi banje ukuntu banshigikira kuko tutari kumwe nabo niyo ndababonye n'imigishi wanje mba ndose. Kutazi Phantom ni CEO wa Iciza TV ni boss w'intambuko profession intambuko video ni boss ni CEO. Uno munsi turi kumwe na Mr Karuru umvise Karuru umwe mu bantu bashobora gushigikira impano yiwe ariko turacaganira na Karuru byifashe gute mu buzima bwawe bwa misi yose ubuzima busanzwe ubayeho gute? Bo je ukuntu mbayeho vraiment ndashima umuntu arakora usanga ntushaka kuba ukora umuziki ngucu ukora umuziki gusa ufise ibindi bintu ukora ndakora business tuntu nkadandaza ibintu kugira ndabe kuntu ushobora kwibesha. Atari ibanga nitwe tuntu dandaza ushobora kwiyungunganyamo mu kudandaza kugira ngo ushobore kugira uno munsi ubayeho mu buzima bishobora kugufasha. Bo jewe ukuntu mbayeho ndashobora gufata nk'akarorero nkagenda nk'ingozi nkarangura nk'ibintu by'ibidandazwa bikiya nkazana no mu Rumonge hamanduza Igitega nkashobora kumanukana n'ibindi kabisa. Karuru ndipfuza ko dushobora kuririmba turirimbana n'abakunzi ba Iciza TV turirimbana n'abafane bawe kugira ngo turyoherwe. Waririmbye indirimbo nyinshi indirimbo yo guhayagiza igihugu ari indirimbo Burundi bwa Nyaburunga ndipfuza ko tuyiririmba umuntu ahari wese uburi muri diaspora ndavuga cyane cyane abari muri Canada Australia bashobore kumva nabo nyene ingene igihugu ugiteza imbere ubiciye mu mpano yawe. Okay, mfise indirimbo nyinshi z'u Burundi. Urashaka kumbarira ati urano uvuze Burundi bwa Nyaburunga, haro Burundi bwa Nyaburunga na Burundi urambaye. Bivana iyo ubona notangurirako niyo ncandiri. Uko turi mu gihugu cyacu, igihugu ciyizi, igihugu c'amata n'ubuki. Ndifuza ko turizirinda zose. Tuze twame twitanga ku Burundi bwa twibarutse. Ewe Burundi urambaye. Ewe Burundi urashajije tufise imisozi myiza cyane ishajije kw'inyamaswa n'amashamba twinyoni heha imisozi ishajije mu Burundi mu buseruko mu buraruko mu bumanuko hose nibisagara. Ewe Burundi uri kwije ewe Burundi urashajije tuze twame twitanga ku Burundi bwa twibarutse. Ewe Burundi urambaye ewe Burundi urashajije Imana
yaduhaye Burundi iduha imico myiza n'akaranga Burundi nzokwama ndakurata mu ndirimbo zose nzoririmba nzokurata mu makungu uri umutima wa Afrika we Burundi gihugu cyo Burundi gisigaye ari umwaka dutere twagiye wavyumvise ndumva ibintu n'amavuta tugenda kuri Burundi bwa Nyaburunga naho fasta tukiri muri ya mudi Uburundi gihugu canje mavukiro yanje Burundi bwa Nyaburunga muza mwese dutambe twigine Uburundi biza bwa Nyaburunga bakunda Uburundi muri be abavuka Burundi muri beza Uburundi biza bwa Nyaburunga boda muhinga kobero isukari isosumo ikiyaga Tanganyika hariya ku mashuha bro uri kuranduhisha cyane thanks sana kwa yagize igihugu cyacu frame ni indirimbo zimeze fresh uwo zikenera heyo zironkera gute ndavuga platforms imbuga ngurukana bumenyi bo urugiye kuri YouTube indirimbo urashaka kuzironka indirimbo vraiment ndashaka kuzironka vraiment ibintu ni sawa kandi ndafite n'ikindi gikorwa ciza cyane ndiko nakora cha Izere Awards gikorwa gikomeye gose cyane ni gikorwa cyo guhayagiza igihugu cyacu nyene bo ni indirimbo novuga ikorera ku buzima bw'abantu indirimbo ikomeye cyane iriko irahitinga muri no misi abantu bose bariko barakunda cyane reka turahagaruka ho ndashaka kumenya tukiri kuri zino ndirimbo zo hageze igihugu zino ndirimbo zirimbye bigenze gute byagenze gute ngo ushoboye kwiyumvamo kuririmba indirimbo kuririmba no mu gihugu ushobora guhageza igihugu cyacu okay jewe kuva nkiri muto namye nkunda igihugu cy'u Burundi kuko no kuvuga ndi umurundi vraiment ndashobora kuba mvuga ati ndi umuririmbyi w'umurundi ntegereza gushira imbere ururimi rw'ikirundi kandi nkaririmba indirimbo z'u Burundi zayagize igihugu cyacu kugira ngire uruhara runini kuko umuririmbyi no kuvuga ndashaka kuririmba ikintu kigakora ku mutima abantu sinze kuririmba icyongereza sinze kuririmba igifaransa igiswahili reka kwanza mbanze ndirimba ikirundi nonse mwibere kwa mama kwanza nteze imbere Burundi bwacu okay novuga konti sana kugumvoza uko ni indirimbo zimeze neza vraiment uno moneka yadukurikirana yamaze kumva icyatumye ashobora guhitamo kuririmba no mudiho kuririmba ino style yo guhagiza igihugu ariko Karuru ndivuza ko dushobora kuganira ku muziki cyane niyo style gusa ukoreramo canke urakorera no mu zindi style z'amapenzi ibiki okay je vraiment ndaririmba indirimbo z'urukundo ndaririmba hip hop byose ndaririmba na midiho yose ni mucanganiko kabisa yesa Karuru ndifuza kumenya biramaze gushika ugashobora kuronka amahirwe yo guperforminga mu mahiganwa atandukanye embo je vraiment ndamaze kuja muri Primuziki ndamaze kuja mu Izere Awards maze kuja mu mahiganwa menshi cyane vraiment niri higanwa wagiyemo ubona ko ugeze no sari sumvye uburemere yandi kandi ryagutwaye ingufu cyane mu guprepara bo je ihiganwa novuga riremereye cyane ni higanwa rya Izere Awards ni higanwa rikomeye cyane bisaba yuko ubu uri muririmbyi witeguye kwitegura n'ingufu nyinshi gose cyane higanwa rya Izere Awards ni Izere Awards kandi mwaka abarongoye Izere insamirizi Izere FM novuga ko bashoboye kuduha iryo bakwe kuri wewe tuzokubonamo muri Izere Awards canke bimeze gute duha umuco yes kwa kundi nyene ndababwira ati hahandi nyene kuri Izere Stadium isezerano nasezeraniye abafanzi ntabwo Karuru ashobora kureka kuja muri Izere Awards kuko Izere Awards ni higanwa ryiza ry'abanyarumonge ry'igihugu cyose higanwa vraiment tuvuga rifisa kanovera uri umuririmbyi uhagarara ukavuga ati vraiment ndahagaze neza vraiment ndahagaze bwuma ngo ngiye gupambana witeguye gute rero no guzopambana n'ibihangange Izere Awards irimwa abaririmbyi benshi batandukanye bakomeye kandi hano muri mu ntara yacu witeguye gute no gupambana nabo mimi niko tayari gupambana tuzopambana nta kibazo na kimwe numva afise kwa kundi nyene kuririmba kwa kundi bushapo bwa bundi nyene hahandi nyene kujya nyene urumva ko ikibanza cya mbere ari gwawe canke uzotahukana vy'inyuma mugabo zoronka ikibanza oya jewe nkeneye kija gikombe cha Champions League ndico nkeneye ikibanza cya mbere ntabwo no baragiye guhiga mvuga ati ngiye guhiga ikibanza cya kabiri cya gatatu nkeneye kija cya mbere ndico nkeneye abenshi baratinya ukuntu kazamba ngo naka yagiye muri Izere Awards
kubera bakoresha ama system niko bavuga kubera ama system bakoresha sinshobora gutahukana ikibanza kuri wowe ntabwo bufise nwaye muririmbyi arimo wumva utinya canke niya ndirimbo wumvirije izo biri muri izera wadi ugirira ubwoba nka wewe Karuru Jake no kubwira pro ntabwo je indirimbo nimero nshaka gutinya hajya kuko ntibansumvya kwandika ntibansumvya kuririmba bose je ndakubwira ati nukubamenagura nkashobora gutwara izere awards nkabamenagura bose kuko ntabwo numwe ntinya nta ndirimbo ntinya nta muntu ntinya ego bafise baracana naje nkacana ibintu bikagenda neza hama kugira umuntu ashikane ku ntsinzi akaronka intsinzi kwihangira aba yiyemeje mu mahezera wadi yagiye araba nitwigeze twumva Karuru atahukana ikibanza ca mbere haburiki abandi batahukana ibanza vya mbere n'iki kintu ubona bakurusha mbo urabona iyo ugiye mu mahiganwa je novuga kuba ntashaka gutwara award sinovuga naba naririmbye neza cyane mugabo haburana babiri hagatsinda umwe ariko kijya gihe wibuke Karuru ni waragishika mu Rumonge Karuru ntiyari bwamenyekanye nka Karuru uno munsi kuko kijya gihe vraiment Karuru ntiyarazwi cyane kandi nararirimba nkakora mugabo public yaje ntiyari bwatangure kwikusanya ngo abafana babe beshi mugabo muri no minsi ndabona yuko nshobora kuvuga ati jewe abafana ba Karuru barashobora kuzura izere stadium ikuzura bavuga ati tugiye gushabikira wa muhungu wacu Karuru kabisa tugiye gukora umuti kugira ngo Karuru rutahane igikombe yego vraiment uci rero abijeje ko igikombe utegerezwa kugitahana jewe igikombe nta nkeka nta kuvuga miliyoni igikombe hagize kuko gutwara natwara igikombe ama bro ari kintu ndagomba ndakubwira no kuvuga jewe gitimo ndakubwira uko mfise igikombe narazanye igikombe muri province Rumonge serukiye mu ntara zine ndazana igikombe kandi ico gihe ndashikira igikombe ndagihabura amatari igikombe aracakira nahigamwe mu ntara zine none igikombe cyo mu ntara buconanira gute kabisa ahubwo tubwire iryo higanwa ryabaye mu mwaka wa kangahe vyagenze gute nibihe bintu ubona wasumbije abandi muri 2021 ryabereye igitega kuvuga harimo mu Makamba Bururi Rutana na Rumonge na Gitega yarimo ico gihe nahukana ikibanza ca mbere baca barampa igikombe uw'Igitega catahukana ikibanza hagira kabiri nta madiri waronse ico gihe ndavuga cyane cyane aba boss bashoboye guhitamo kugushigikira aba boss narose ni beshi no kuvuga aho ndakubwira amashirahamwe maze kuba mvuye Igitega ndaciye ndonka shirahamwe OHP cyandonka ishirahamwe rya Asirasi Big novuga umuhaja wa yari Satbi Asirasi Big ndakuvuga Satbi niwe ubu jewe nanje naciyemo nako nshoboye kubona Asirasi Big bishoboye kundondera ati ujya mu peti wo mu Rumonge nadukorera indirimbo ya Asirasi Big naciye mbona yuko nakare mvuga ati namaze singabirano mu gihe usanzwe uziko brand ambassador Satbi igihangange mu muziki cyamamare hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi vraiment ni cyamamare ntaho harira bagace bahitamo ntuzeye Karuru from Remgay konks sana take 5 ndabwira ati akira bitano vraiment asante lakini noti naguhaye bitano ibinyene man kabisa poa yiko Karuru dusa n'abarangiza ikiganiro nikiye kintu ubona nyamukuru babwira abakunzi bari kwadukurikirana abakunzi bawe abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange okay jewe kintu nshaka kubwira abashabiki banje nuko boguma banshigira kwa kundi nyene hahandi nyene bakaguma inyuma yanje nanje nkaguma nkora umuti kugira ibintu bigende neza gose cyane yes mwari kumwe na Ardo Promoter ijambo rya nyuma usa n'ubasezera ubabwire n'imbuga zawe ukoresha bashobora kugukurikirana kugushigikira kugutera intege baciye ku mbuga zangurukana na bumenyi okay ndakoresha novuga nkoresha imbuga zose sino kwigana zidondagura zose urondeye Karuru muronka ibikorwa by'iwanje byose urashaka kubiro Karuru nyene Karuru wandika Karuru nta bindi bintu birebire ushobora kwandika ashobora kwandika Karuru akaronka Karuru wiyo ubimeze gute wandika Karuru Remgay kabisa ushundonga thanks sana bro asante sana urakoze kuduha kanya bro urakoze cyane ndashimiye cyane ko naho mushoye kumvumbura hano hantu ndiko ndagicabonetse niko kimeze mwebwe iyo mutwituye ndashobora kugira intuzeya murakoze kandi mugumene iyo mugiza muragenda nabandi baririmbyi bato sana bro muza murabegera kugira ibintu bigende neza gose cyane murakoze asante
umuntu wafashe kano kanyu kadukurikirana sinoreka kugushimira kuko nizere ko havye vyinshi wahevye ivyo warimwo ariko urafata umwanya ugira ati reka nkurikirana Iciza TV Imana bandanye kuduhezagirira ndakwibutsa ko mwari kumwe na Ardo Promoter aka Mr. Connaisseur Noir Afrique enfant noir nkuko mubibona ambassador umuhuza ndabidatanure Mr. Kampinzani bent camera ndakwibutsa ko ari Silma Serpa Master of Pasilia Gospel Chadia Masabo uriko n'utundi tuzina zo ndakwibira asanzwe yitwa kameramani ariwe Siriake ndakwibutsa gukora subscribe kuri Iciza TV ntiyoboze gukanda ugakengerwa notifications zo kamuzironka uko bukeko bwije ntibage gusangiza n'abajama kuko inturi ya miryo isangwe kana gapira kamakaryoha ipasi muroranirwe mu byanyu ndetse no mu banyu shut up to you Imana kuduhezagirire.